turizeye ko muri benshi muri kumurakurikirana ibiganiro vy'iradiyo yanyu gwacu ariyo Kazoza FM, be your own boss. Kaze cyane kuko muri benshi gose bakunzi bacu, kaze cyane mu kiganiro KU.ZÍKO. Ikiganiro KU.ZÍKO kikaba kiba misi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 vy'ijoro. Ikiganiro KU.ZÍKO kiba imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro, kikaba kiba yagera kuvyerekeye imico nakaranga vyo mu Burundi. Imico nakaranga vyo mu Burundi. Kuri no musi tukaba turi umusi wa kabiri, tukaza nkuko twabivuganye ejo haheze, tuza kuvugana kuvyerekeye amareresi. Mbega amareresi ari mu mvyereka imico nakaranga vyo Burundi, mbega bimeze gute? Mbega turashobora gukora amareresi amatuko matora ababosi bacu? Ivyo byose biri byo tuzakuyaga kuri no musi. Tukaba dufise umutumire twatumiye, akaba akora muri Festicab, akaba yitwa Jean-Bertrand Amahoro neza Jean-Bertrand Gahimbare. Mahoro neza cyane. Murakomeye. Yego, muri Kazoza ameze neza namwe. Yego turaho cyane. Kaze cyane mu kiganiro cacu arico gwanyu KU.ZÍKO. Murakoze cyane. Yego, abariko baratwumviriza Jean-Bertrand Gahimbare, wo babwira ko ukora iki muri Festicab? Muri Festicab mu isanzwe ndi umuntu aje gutunganya, donc avuga ngo le responsable de la programmation, donc uvuga ngo ibikorwa byose mu bisanzwe donc je gutunganya no gushira mu ngiro ibikorwa bya Festicab. Neza cyane. Reka duhikaze Jean-Bertrand Gahimbare, duhikaze wewe nyene heje gushira kuri 103.3 ibice 103 n'ibice bitatu Kazoza FM, be your own boss. Kaze cyane mwese, karibu twumvirize ikiganiro cacu canyu KU.ZÍKO imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro. Mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, beau, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les bio, les bons poissons, mukeke nandagala, hippopotames et crocodiles. Dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort, vous serviront. Il est beau mon pays, oh il est beau, mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau. Kazoza FM 103 n'ibice bitatu niho mutwumviriza. Rero turibibutse yuko mushobora kuduhamagara kuri 72 23 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp, mukaduhamagara kuri WhatsApp, mukatwandikira ubutumwa bugufi, hose turabakira. Tubibutse umutumire wacu kari Jean-Bertrand Gahimbare, akaba akora muri Festicab nk'umuntu ngo yavutubwiye ngo ajejwe la programmation mu gifaransa, mu kirundi twakibuze. Tubibutse yuko ikiganiro KU.ZÍKO kiba misi yose, hakaba ariho n'imisi turarondera amajambo mwamwe ava mu gifaransa cyangwa mu cyongereza tuyashyira mu kirundi. None Bertrand Gahimbare, kuko abatumire bacu imbere ko baduhamagara, imbere ko tubaho umurongo, tuyagire neza. Festicab niki nigiki koriki? Festicab ni isabukuru ry'amareresi yo mu Burundi, mbwa ni isabukuru mpuzamakungu kuko ni Festival International du Cinéma et de la Télévision du Burundi. Donc ni isabukuru mpuzamakungu ry'amareresi yo mu Burundi, riba buri mwaka. Uyu mwaka tugeze ku nshuro yaryo ya 13. Ni kuvuga ngo hariho ku mwaka turakira amareresi avuye mu bindi bihugu akaja mu higanwa, ariko mugabo n'amareresi y'abarundi turayakira cyane, nakaja mu higanwa agahiganwa hamwe hamya nziza cyane yakoranywe novuga nti ubuhinga canke imeze neza, zigaheza zigahabwa ubushimwe. Iya nyuma uvuze ngo yabaye ryari? Iya nyuma yabaye kuva kuri igenekerezo rya 27 Rusama gushika ku rya 3 Ruheshi. None ubwo byo kuri mwararonse amareresi akwiye, amareresi ashimishije, twovuga tuti nungahe wacu mu Burundi turashoboye? Festicab aho igeze uno munsi ni isabukuru mpuzamakungu, kubera yuko nk'uyu mwaka honyene amareresi y'imyihiganwa ya 78
amareresi 78 78 yakozwe n'abarundi canke harimo n'ayavuye hanze oya harimo n'ayavuye hanze ayabarundi yari nkangahe ugereranije ayabarundi yari ayabarundi yari 23 ni kuvuga twararonse abarundi 23 bazanye amareresi yacu ego cyane ega ni bizana byari biza cyane gose ego kuko urumva tugeze ku rugero gushaka kuronka amareresi 78 harimo n'andi 9 abari ayo twita ja muri kategori ya panorama ni kuvuga ngo no muca amareresi yerekanwa muri ryandwi y'isabukuru mugabo ataye mwihiganwa ego hanyuma kuvuga ngo hariho n'ayandi menshi c'est vrai yashoboye novuga nti twashoboye kuronka yipfuje kuja muri Festicab mbwa twasanze kame hariho nyinshi ziyasumbya zikasha ziba ngombwa yuko tsaje mwihiganwa urumva uretse izo uvuze hari n'izindi zari zaje nyinshi no kuvuga ko mu Burundi amareresi turayakora ego hari abantu bibaza ko mu Burundi atamareresi dukora none ayo mareresi ko akogwa akazanwa muri Festicab barandi dushobora kuyakora tukayaraba kugira ngo tuyarabe haraho bayerekana canke Festicab hari byifasha kugira ngo ayo mareresi abarundi bakora cyane y'abarundi ayo ayabanyamahanga yo tuyasanga kuri site internet zabo ayabarundi two haraho mu turangira tuzatuyara ego cyane mu bisanzwe Festicab ni marya yanimwe gusa mwumva ngo ni ya festival gusa oya Festicab nyuma yaho turazunguruka igihugu cyose twagira ico twita tournée cinématographique muri ico gihe twerekana amafilimi y'abarundi gusa duca mu ntara zose z'igihugu neza cyane amakomine 40 y'igihugu tumara imisi 45 ataguhagarika tuzunguruka intara zose hama abarundi bose iyo bari hose bakaronka amahigo yo kubona n'imiburi ireresi imwe byakozwe n'umurundi neza cyane niko tubigenza mwumva ko biryoshe cyane mwumva ko biryoshe bantu muri kumara twumvirizaho wewe nyene uri kuratwumviriza uri ngahi wanyu mu Kinindo no mu gihe ushobora ko aratwumviriza mwumva ko biryoshe amareresi abarundi turi benshi ego nivyo ariko mu barundi hari abarundi bakora amareresi kera nitwe tuzi ko umurundi ushobora gukora ireresi twe tuzi ko ireresi ari ryonyene rihari ari gito langra yemwe kera twaraho tukiri petit munyuma yaho haragize nyinshi murumva ariko nizija muri Festicab hari nizatwaye ubushimwe reka tubandanye tuganira tumira amateka tonya cyo tugaruka tubaza umutumiri wacu ivyerekeye Festicab n'ivyerekeye amareresi hano iwacu mu Burundi yego aziduka kumushasha murushana hajabuka nyabugogo ndamugo Ikiganiro ni kuziko aho tuganira imico nakaranga vyo mu Burundi ikiganiro kuziko ni kuri radio Kazoza FM be your own boss ibice 103 n'ibice 3 iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 zo mwijoro none mbega tubibutse ko dufise umutumire wacu akora muri Festicab umutumire wacu yitwa Bertrand Gahimbare Festicab none yatanguye ryari ikora gute mukora iryandwi gusa ya isabukuru canke mukora misi yose Festicab yatanguye mu mwaka w'2009 tanguzwa na Leonce Ngabo muzi mwese gose umurundi wa mbere yashoboye gutunganya ireresi ya mbere ndende yitwa gitorengra hari mu mwaka wa 1991 benshi bari kwatumiriza ntibari bwa ntubeshe ntwari bwa wewe nyene none ari umuntu nzi neza yakatwumiriza atari bwavutse ariko ntaje birashika ko Kazoza urumva Kazoza ni radio y'abakuru n'abatoyi urumva twese turisanga neza cyane urakoze gose ku umvurira ko gago hama rero 91 niho yakoze gitonanga hama Festicab urumva cha ivuka mu mwaka wa 2009 muri ico gihe nta sabukuru twa dufise y'amareresi ariko mugabo buke haraje muntu
aravuga ati kameme hari ikintu tubuze mu gihugu kwisabukuru y'amareresi mu Burundi ego nivyo muri ico gihe yari izwi nk'ireresi y'indundi yari gitorengra mugabo hariho n'abandi bakeya batanguye kwirondera bagakora utuntu duto twatubona muri televiziyo y'u Burundi umuco n'abandi ninde rero urumva ibyo bwabe byinshi mugabo gutuma haba iyo ntuzeya byarafashije abatari bake kavuga bati kameme burya natureka tugerageze ego 2009 rero Festicab ibiratanguye mukora gute mukora ryandwi gusa canke mukora misi yose oya Festicab ikora umwaka wose ego iba yuguruye umwaka wose kurumva hari ibikorwa bitari bike dukora hariho nk'ibijanye n'amahugurwa y'abatunganya amareresi abaherezateur hariho nk'amatone tugira tukaja mu gihugu hagati kugira ngo dushobore kubereka mu gihugu hagati yuko hariho amareresi akogwa donc turafise ibikorwa byinshi dukora no kuvuga ngo Festicab ntikogendwe gusa mugabo urumva nukwere ko igikorwa kinini ya nyamukuru batuziko nico gutunganya ijya sabukuru none Bertrand tukira ku mayange gatoyi mu bantu bakora amareresi Festicab mubafasha gute nakora amareresi twongorere tubwira bakaba reka ndababwira ahubwo reka ndababwira hejuru ego uko sibanga kugira ngo tumenye umuntu w'umurundi ariko aratwumviriza ahari hose amenya ati jewe ndakora ireresi Festicab yomfasha ukunuku ego bwa mbere na mbere Festicab irafise novuga nti niteguye amajimelage irafise ku ubucuti n'andi mareresi mpuzamakungu n'andi masabukuru mpuzamakungu amasabukuru mpuzamakungu nako aha novuga nka Fespaco niyo sabukuru nini yadufise muri Afrika rihuza amareresi avuye ku isi yose nico kwishimira kubera yuko nitwego mu Burundi no munsi tugeze ku rwego rwo dushaka kuronka amareresi avuye mu Birigi Tanzania za Amerika mu Faransa hehe mu Budagi ni ikintu ciza cyane ko turakura bukebuke muga Fespaco imaze imyaka 5 ibirikora hama kandi dufitaniye ubucuti budasanzwe nayo hariho n'amareresi y'abarundi menshi amaze gushikayo aba yatunganije bagatumirwa bakagenda biciye muri Festicab hariho n'andi mareresi novuga nka ZIF ni Zanzibar Film Festival urumva ni festival muri ntuza ya Zanzibar hariho na Rwanda Film Festival hariho na Thousand Hill Film Festival donc na ntuzenya niki muga Festicab no munsi ego twarashoboye novuga nti gushiraho novuga nti ihuriro ryayo masabukuru yose muri kano karere ego je twita IFN East African Film Network uno munsi icicaro cayo kiri mu Burundi neza cyane hajya ku cicaro cya Festicab neza cyane uno munsi IFN itwagwa no Burundi neza gose nukuvuga ngo abantu batunganya amareresi uno munsi aho tugeze icambere na mbere turabaha kandi ko gushobora guseruka mu yandi ma festival bakamenyekana ibikorwa byabo bikagira kure bikava mu Burundi gusa bikava mu Burundi gusa neza gose bigashika mu Burundi gusa nabo dushimye ibikorwa byabo batunganije ibendera ry'igihugu rigashobora guhungabana mu makungu ico ni cambere gutyo tukabandaya tugaragaza n'imico n'akaranga biba biciye muri iyo mareresi bikagenda mu kindi gihugu cyane gose kuko tugashinga icumu mu yandi mashinga cyane kuko amareresi burya y'abarundi avuga ubuzima tubaye mu ngaha mu Burundi avuga imico n'akaranga byo ngaha mu Burundi uvuga ngo imico n'akaranga byo mu Burundi birajabuka bikarenga inzuzi n'ibiyaga ico ni cyane kandi bigiye mu mareresi n'abana bazovuka n'inzaruka zizokurikira zizobibona hama ntibitituke imico n'akaranga byo cyane kuko ubunye aho tugeze hariho amareresi menshi y'abarundi ngatuzura kajya kwivuga mu biganiro bizokurikira uno munsi usanga ariko arashimwa cyane mu mareresi mpuzamakungu atari muri aya gusa dufitanye ubucuti ugasanga baratwandika tubwira bati mbega none ya reresi yanaka ngo muturondera mukamudusabira isereresi yiwe akayituzanira muri festival yacu urumva ni intambwe kuvuga ngo
turi novuga nk'icirore c'akaranga n'imico by'abarundi hama kandi abanyamahanga birabamwe bakabishima neza cyane yego iruhande y'ico Festicab iratunganya inyigisho ku batunganya amareresi buri mwaka hari inyigisho zitunganywa kandi tukabaronderera n'abantu babigisha babizi ubuheruka twahora muri hotel Royal Palace two turabigisha ukuntu ushobora gutunganya amareresi y'amadocumentaire singino kiva mu Kirundi mugabo ababikurikiranye barabishimye cyane hama kandi urumva byagenze neza cyane gose kuvuga ngo iminsi yose hariho inyigisho zamaze itunganya no mu minsi zari izindi zokurikira so tubabwira neza cyane ego urakoze cyane reka twumvirize Fizo ariko avuga ngo sinoguhisha mbe ntiyohisha nde ntiyohisha Burundi ko bufise amareresi ntiyohisha Burundi ko bufise Festicab cyo tugaruka gatonya twakire ibibazo byanyu kubera ko twabateguriye umurongo ku telefone mushobora kuduhamagara aho muri hose turabibutsa inimero ni 72 23 23 aho muri hose mudutelefone mutwakore kuri WhatsApp mutwakore bisanzwe mutwandikira ubutumwa mubaze umutumire wacu akora muri Festicab yitwa Jean-Bertrand Gahimbare canke mutubaze kuvyerekeye amareresi ngahi Burundi ego kaze cyane murashobora kutwakura umurongo oye kuvuye umunota n'aya masegonde ubimenye sinoguhisha sinokwikawusha sinonyegeza kundagukunda sinoguhisha sinovyiyanganira kutavuga kundagukunda Mbega Bertrand mukuvuga amareresi n'amaklipe arimo mu mareresi oya kubera iyi ndirimbo kuba yibuka clipe yayo iraryoshe cyane uyiravye ubu gacuraba ni clipe Fizo akora ubu ucubona yuko ivyo gufata amasana mu byateye biratandukanye kuko n'umusi watugeze vraiment turi kurundi rwego ego twibutsa ariko baratumviriza ko bashobora kutwakura canke kutwandikira ubutumwa kuri WhatsApp canke kuri message isanzwe canke bakaduhamagara kuri WhatsApp canke bakaduhamagara bisanzwe turabarindiriye mutubaze ibibazo mutumire wacu iradio ni yindi nyene Kazoza FM be your own boss ikiganiro ni KU.ZÍKO imico n'akaranga byo mu Burundi oya ntugire ko nshaka kuguprofita ivyo mvuga n'ukuri kudasha kuvuye umunsi n'aya masaha ubimenye ko nkukunda kuvuye umunota n'aya masegonde ubimenye sinoguhisha sinokwikawusha sinonyegeza kundagukunda sinoguhisha sinovyiyanganira kutavuga kundagukunda sinoguhisha sinokwikawusha ibice 103 n'ibice bitatu iradio ni Kazoza FM ikiganiro ni KU.ZÍKO turiko tuvuga ivyerekeye Festicab n'amareresi kubera turi ku munsi wa kabiri ko nabemereye ejo naho zo urundi munsi w'ikindi kintu none turi kumwe n'umutumire akora muri Festicab Bertrand Gahimbare Bertrand ko turi kuri Kazoza FM akaba ari iradio ifise icivugo ngo ijwi ryo kugwiza umwimbo mbega ireresi ryo tuma tugwiza umwimbo ne cyane ndakunda cyane gose gute ubu ntiburi kure aha mu Burundi dusanzwe dufise n'abantu arico kibatunze gusa amareresi gusa batunganya amareresi hanyuma bakanayadandaza bivanye nuko uko bavyumva hama kandi barabayeho neza cyane nk'akarorero reka ndagakorera gatoya uno munsi Festicab novuga nti si ryo shirahamwe ryonyene rihari novuga nti mu Burundi rikora ibijanye n'amareresi hariho novuga nti n'abandi bantu benshi yashiye gushinga amazu yabo akora ku bintu bijanye n'amareresi uno munsi dusanga hariho novuga nti amazu menshi abarondera nuvuga nk'amazu mpuzamakungu nuvuga nti nk'izi za
aya masosiyete atandukanye kabwa dukorere amadocumentaire canke nibiki hamageza akabari dukorere ry'amareresi ivuga ubuzima bwacu niki ko turabize ko mfise impano yo kubitunganya nk'akarorero amakabikora turetse n'ivyo uno munsi hariho n'abandi bantu benshi bafise amareresi bashira ku rubuga rwa YouTube abantu benshi bararaba uno munsi hariho n'abantu benshi badushingira akatubwira bati je namaze kuronka akantu kameze gutya niki bigenda bivuye mu mareresi neza cyane hariho ama festival Festicab barungikamo ugasanga reresi yorayirungitse hanyuma bikagaruka ugasanga reresi birashimiwe ugasanga aronse akantu kameze neza gashobora kumufasha no gutunganya indi migambi ni kuvuga ngo igisata cy'amareresi kirimo imyuga myinshi kandi kiradufasha kugwiza umwimbo cyane cyane rero turi kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo 103 n'ibice bitatu ni muduhamagare kuri 72 tuganire tuyage kaze nimudutinye natwe tubatinya turabakunda kandi turabakumbuye duhamagare tubwire izo turi telefone andika jamu ya pere andika kompoza ego konyene aho nyene ego 72 23 oya pana 24 23 kandi 23 kandi hamagara rero tukwakire utuyagire hagati aho twe turumviriza sadbi inkuru y'ukuri abantu bakabona yakotewe ntaretswe bakanje ko n'amabisi yuzuye naya ndemyuku bikansiga kuko atari jewe sije niremye ibuka ryanje twari nsanganya ibibazo mfise batumwiyisiganya mana y'ikigongwe umucungu usanze umusi w'amaye utumuhero ryatafise baza kwifuka janje arisanganya gigendera kuko je birandengera abiraba bikosiga bikasoba ibyashite nibishika birasiga iyo ndavye ibyashikira iri muto no guduhura narava hakujya no hakujya no hakuno ivo nivano ibura Jidegereje ariko nibutse gutanga adiwe nanjye saba yarema kanagira ni azamarera abandi reka tubarinde muduhamagare ko turabona ko tuyinite muri ko muratugura ku bwinshi kugira muduhamagare iyi ndirimbo uracayukaga Bertrand indirimbo vraiment clip yayo sadbi nyambare karatwumviriza hari bro clip yayo vraiment isigura bisi cyane turi mu mareresi clip yayo yari ryoshe muga ubonye clip yayo ico gihe nubu urabona ko twatembere mu gufata amasana yego ico ni cyambere mugabo amajambo yayo mugabo kandi tunganije neza cyane namajambo yayo nayo namajambo y'inkora mutima kuko nk'ubu uko ravuga ngo ibibazo byanje ngo bituma niyumvire ko ngo kuza ku isi ryabayisanganya niki n'ibintu hageze yaho uno munsi c'est vrai hari abantu benshi bari muri iyo situation mwihebura mugabo tubamenyeshe tubaremeshe nako ego ko kazoza no ariko nta kuntu nakume wumviriza Kazoza FM hama ntureme urafise Kazoza deja reka tubabwire yuko ugacugira n'imico n'akaranga voilà ugacugira na Festicab umuco w'abarundi ntiwemera yuko hari umuntu agira umwiheburo kirazira kuko ngaha mu Burundi nta muntu yaje kugorana kuri inosi nta muntu yaje nk'inyongera mbaye patio de Dieu yavuze la fois passe nta muntu yaje nk'inyongera kuri inosi kugira ngo kugorana uvuga ngo turahari umuntu wese afite bwiza gushikako ahubwo ntagishikako udukweze niki ntago zenda gishikeko oyakora Kazoza FM yaje kugira nyine dukore Kazoza kawe gategure nka Kazoza FM igufasha kwimenyekanisha urumva Kazoza FM idufashe gutegura Kazoza kacu na cyane ibibazo biseje bituma nibaza kwifuka janje arisanganya gigendera kuko je birandengera abiraba bikosiga
ega wa muntu yampenze ngo agoma telefona duhamagare kuri 72 23 kuko minota 6 yonyene tuzakwa turanga ikiganiro cacu ni kuziko aho tuganira ku mico n'akaranga byo ngahi wacu mu Burundi. Ego turi kumwe na Jean Bertrand Gahimbare umutumire wacu akabakora muri Festicab akaba ari isabukuru ry'amareresi hano iwacu mu Burundi, akabakorana rero n'abantu benshi bakaba yadusigurira ukungene Festicab yatanguye, ukungene Festicab ibandanye ikora ku munsi. Turaronse umuntu ariko aratwakura, reka tumwumvirize umutumire ku murongo. Allo, murakomeye? Mahoro neza, ni sawa? Ego turakomeye. Ego tuyaga nande, muherereye hehe? Nitwa Odnukuru. Nkaba ngomba kubaza ikibazo umutumire mwaronse no munsi. Ego mwavuze ibintu by'amareresi mugabo ntimwatubwiye mambe ireresi igezweho ubu unye umuntu yoja kuraba ubunyene canke kugura. Ego turaba ko karanga kacu aho kageze. Ego umutumire wacu angira gaca twishura. Ego munywanyi sinzi kwakira ku murongo canke amaze kugenda ariko mugabo witwa Odnukuru. Ego mu bisanzwe ubu uye hariho amareresi menshi ariko arakorwa cyane. Nubwo nk'akarorero k'amareresi yashoboye novuga nti gutahukana intsinzi mu isabukuru riheruka, hariho nka ivya couleur witwa Lionel Nishimwe, hariho ishusho y'umuntu ya Amede Manirakiza, hariho urugo rwanje yitwa Patrick Amede, hariho Au-delà des orages ya Faxine Wimana n'amareresi mushobora kuja kuraba. Ariyo nyinshi muri izo ndababwiye ziko no kuri YouTube. Hanyuma nka Faxine Wimana arafise n'indi yitwa Umupfakazi, yo ni série uja kuraba irimo inyigisho zitandukanye kandi yo ni mu Kirundi mu Gifaransa. Ni kuvuga ngo aranagerageza novuga nti n'abatumva Kirundi babona imico n'akaranga byacu. Ego munywanyi wacu yamaze kuva ku murongo ariko ahari ngira ngo aratwumviriza. Izo reresi zose baraziguteguriye, Festicab iri hano n'abarundi bene wacu baraziduteguriye kugira ngo tuzumvirize hama tuzirabe tuzikurikirane kandi ziraryoshe. Nashaka kumubaza nti none wewe ubu uhora ukurikirana amareresi yahe? Niyabishobora atwishore aratubwira. Mu minota itarenga 4 gusa tuza kuba turanga ikiganiro cacu kuziko. Ikiganiro cacu kuziko tubibutse ko kiba iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu kiba kuva kuwa mbere gushaka kwa Mungu. Tubibutse tudatevye yuko kuwa mbere dukurikirana ivyerekeye un centre de recherche Crelax, aho baturonderera ibintu bagacukura bakaza bakatubwira bati twararondeye ibi tubazaniye ibi. Kuwa kabiri ntuno munsi dukurikirana Festicab ivyerekeye amareresi. Kuwa gatatu dukurikirana ivyerekeye ivyese, ibitito, imigani na buja sans tabou. Mbe kuwa kane bigenda gute? Kuwa kane turasoma ejo namye ntera gakuru turasoma, ego mugani dusoma agacupa, dusoma ibitabu, tugasoma ibyandikwa byose, hama bishobotse tukigisha n'ukungene twandika tukongera tukandika. Kuwa gatanu naho tuja mu muziki dufashijwemo na kuwa kane tuba dufashijwe na les éditions gusoma. Kuwa gatanu naho tuja mu muziki dufashijwemo na visage artistique du Burundi ariyo VAB. Mu minota rero iterenga 3 gusa tuca dusozera n'ikiganiro cacu kuziko. Ikiganiro cacu kuziko kiba iminsi yose ku gihe cy'isaha 1:30 zo kumugoroba gushika igihe cy'isaha 2. Uno munsi turi kumwe na Jean Bertrand Gahimbare akora muri Festicab. Akabazo kanyuma, Jean Bertrand Gahimbare, ni gute none Festicab yodufasha mu minota umwe utwishuri gute Festicab yodufasha kugumana imico n'akaranga byo ngahi wacu i Burundi? Festicab nko bitangwa mu 2009 gushika no munsi kiriko. Festicab iri hari kugira ngo ishobore kwama ishikana kure cyane imico n'akaranga by'u Burundi, apana mu gihugu gusa n'inyuma novuga ntiyimbiwe z'igihugu cy'u Burundi mu makungu. Rero Festicab izobandanya itunganya za nyigisho zituma
abanyakaranga babandanya bakora ibindi bikorwa bitandukanye bishobora gutuma akaranga ku Burundi kagira kure ico kizokwamaho tukoma tugerageza ko dushoboye kose kandi dushigikiwe bavuga nti n'ubushikiranganje mu byo bujeje mu mico n'akaranga bwanyu dufasha kuva kera kuva mu 2009 kuva kuri Jean-Jacques Nyenimigabo gushika uno munsi kumushikiranje dufite uno munsi tukama turi kumwe nabo kuvuga ngo tukoma tubashimira kandi tukoma tugerageza ibishoboka byose bimagenda neza. Ego cyane ho murumvise yuko Festicab igumi dufasha kugumana imico nakaranga byo ngahi wacu mu Burundi. Ndabashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiraniye kuva tugitangura mwe mwadufatiye hagati na mwebwe mutangwe kutwumviriza ubunyene. Ndabashimire cyane kubona mwaduhaye mwanya wanyu. Nshimire waduhamagaye yaritwa Odunuko wakoze cyane kuduhamagara akabazo wajingira ngo waronse inyishu. Nshimire mwebwe mwese mugwa mumviriza ibiganiro by'iradio yacu ariyo gwanyu kuko ni gwanyu kugiza umwimbu Kazoza FM. Nshimire cyane wari mu bihinga bw'ivyuma Raja ndamushimiye cyane ndashimiye cyane uburyo bw'umwihariko umutumire wacu Jean-Bert Ngahimbare mwakoze cyane kuza. Mwakoze kudutumira. Tubahe yindi gahunda ejo sangapi igihe cy'isaha 1:30 nyene twumvirize ikiganiro KU.ZÍKO koko kiba iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30. Ikiganiro ni KU.ZÍKO iradio nayo ni Kazoza FM. Ikiganiro KU.ZÍKO kiraheze ariko ibiganiro bya Kazoza FM birabandanya mbese unyene mubandaye muce mukurikirana ikiganiro cy'umuziki cyitwa Fiesta Show. Jedio Jene Rukundo ni jetani kumwe namwe ngaha kuri micro ndabakengurukiye kandi ndabipfurije kugira umuhingamwo nijoro vyiza Imana ibahezagire. Bye.